n'icyubahiro bitandukanye n'icyubahiro mukuru cyacu Burundi hejeje guha umubonano abashitsi baje bava mu Busuwisi Geneve bakaba basanzwe barongoye igisata gifasha ibihugu kugira ngo bironke uburyo bwo gushikana incanco ku bene gihugu. Aba rero basanzwe barongoye ibihugu byo muri aka karere nk'uko mwabibonye rero mu Burundi harabaye ibikorwa byo gutanguza urucanco rwo gukinga indwara ya malaria byabereye hariya ku Mpanda muri Bubanza. Ivyo rero aba bashitsi bari baje kubishigikira kuko aribo nabo batanze ubwo buryo. Aha rero bashimye mbere gusubira inyuma kuza kugira ngo bashikirize akari ku mutima n'icyubahiro mutambukanye banyicubahiro mu gihugu cyacu Burundi, na cyane cyane bamushimira kungene yitanga kuko bavuze yuko babibona haba mu bimenyesha makuru eka no mu makungu kugira ngo abana b'u Burundi bashobore kuronswa incanco atanumwe avuyemo. Akaba yitanga cyane rero bamushimiye kuko bikorwa byo gucandaga ibibondo akaba abishize mu mwete. Mu biganiro bagiranye rero nyene cyubahiro mutambukanye nyene cyubahiro mu gihugu cyacu Burundi yabakiriye ku mayange ivyo asanzwe arangura abicishije muri fondation Mugiraneza asanzwe arongoye, eka yabaciye ku mayange byinshi musanzwe namwebwe muzi fondation imaze kurangura, yongera abacira ku mayange ibikorwa by'ikigo cy'umutambukanye w'umukuru w'igihugu kijejwe iterambere aha mu Burundi. Bashimye rero yuko by'ukuri leta y'u Burundi atacidakora kugira ngo abana b'u Burundi bagire amagara meza, na cyane cyane biciye mu ncanco kuko iyo umwana yacandazwe bituma yikingira indwara zitari nke, eka mbere indwara nyinshi zishobora no kumuhitana. Bashimye ko Burundi bufise ibiharuro byiza, ico gihugu c'akarorero ngaha muri Afrika byerekeye gucandaga ibibondo. Ivyo rero bakaba babikesha ubwira n'umukerebutsi bwa nyenicubahiro mutambukanye bwa nyenicubahiro mukuru cyacu Burundi. Bongeye baraganira ku bikorwa bazokorera hamwe biciye mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu, na cyane cyane kuraba ingene urucanco ruzotangwa rwa malaria kuko byaravuze ko ruzotangwa mu rebu 2025. Nyenicubahiro yari yavuze ati mbega kubera iki rutoronswa abana bose b'u Burundi, bamwijeje yuko uburyo bagiye kurondera kugira ngo abana bose b'u Burundi baranguze incanco zo kwikingira malaria ko murazi yuko malaria ari indwara itinzikaza ibibondo ngaha mu gihugu cacu. Eka mbere barabiye hamwe n'ivyo bokorana kugira ngo ibi bikorwa bya nyenicubahiro mutambukanye umukuru w'igihugu bimenyekane mu makungu biciye mu shirahamwe Gavi, kuko babonye yuko asa nuko twovuga ari marene uwo gucandaga ibibondo ngaha mu Burundi, bakabona yuko ari akarero keza ku bandi batandukanye b'abakuru b'ibihugu, eka mbere ko basanzwe bazi yuko hariho ishirahamwe ry'abatandukanye bisanzwe riri muri Afrika, bati vyoba vyiza n'abandi baboneye ko akarorero. Muri make rero baganiye neza kandi bashimye intambwe Burundi buteye, akigoro kanyenicubahiro mutambukanye umukuru w'igihugu eka n'akigoro ka leta kugira ngo abana n'abapfasoni mu Burundi bagira amagara meza biciye kwikingira indwara zitandukanye.